wowe kubgawe wosabiki nkuno mushikiranganje agiye kuzohora atubazwa mushikiranganje rero mushasha buryo umuntu mutegetsi mushasha araryoha kuje w'ikintu nosaba rero nuko bohimiriza cyane cyane abadukurikirana abantu bagize ki abanyagihugu yuko botahura akamaro ko gutanga amakuru mushikiranganje mushasha no kuri turamusabye novuga ngo inyigisho zigwizwe kubamenyesha amakuru. Akaririmbo ni Saidie ka Andy kabaryohere mwebwe mwese muri ko muradukurikirana mu kiganiro Be Live Show. Nkuko rero nari nababwiye ati turafise umutumire aho tuza kuganira ndavuge ati kuri leta cyane cyane kuri bishasha kunzego shasha zamaze kubibonekeza hano mu gihugu cacu cyane ziri muri entertainment. Uronse tuza guhagarara ku by'iwacu kubitwerekeye woshaka kutubwiraga Michael na cyane kubijanye na communication mbega ninde agiye kuzohora aturongoye uzoturongora mu bijanye no gutuma nakamakuru ndibaza harimo n'ikintu cerekana n'amaposta n'ingenzi oya amaposta n'ingenzi nibirimwo babikuyemwo gutuma nako ry'amakuru ni ministre de la communication de technologie de l'information et des médias. Rero no madame yitwa Marie Chantal Nijimbere. Urumva abakenyezi munagezweho ikintu cyanjyoye ubwa mbere na mbere kuri iyi leta shasha nagerageje kuraba antuke yo umva twahora tuvuga n'umwaka tuzohava tuburi tuvuga kuko baduhaye abakenyezi ikibanza gikwiriye kameme ugerageje kuraba vraiment ko bose hamwe uko ari 15 ikibanza c'abakenyezi kirakwiye je nabonye umengo umutima washi cyane gusa nagomba ku felicita bamenyesha makuru bagenzi banje baba nuvuga ngo babakenyezi urumva ko twatewe iteka mwatewe iteka kare hawe twaserukiwe mwaserukiwe reka noneho nk'umumenyesha makuru uri hano umaze kumva n'ugiye kuturongora aho yo bari ashobora kuba ariko aradukurikirana canke akazobibona n'undi munsi wowe kubgawe wosabiki nkuno mushikiranganje agiye kuzohora atubazwa gusaba burya twasaba ibintu byinshi ariko tugenda duhura n'ibitari bike na cyane tugenda duhura mu kazi kacu aho ugenda kurondera inkuru ukayibura haba no mu bantu bataratahura neza ibyerekanye no kumenyesha amakuru umuntu ashobora kumubara ati ndashaka ko dukora ikiganiro dufata akarorero kuri coronavirus nk'ubu kugena ati cyenda ndashaka ko dukorana ikintu cyerekanye na coronavirus basanga umuntu ngo none ufisa ngahe baratahura icyo bitwa gutanga amakuru iyo utanze amakuru hari icyo ubufashije mubaza gukurikirana haba ku radio haba no kuri televiziyo umushikiranganje rero mushasha buryo umuntu mutegetsi mushasha araryoha kwigina araryoha kwitura n'ibindi kandi abafise nawe byaje gushikako je w'ikintu nosaba rero nuko bohimiriza cyane abadukurikirana abantu bagize ki abanyagihugu yuko botahura akamaro ko gutanga amakuru akamaro ko gutangaza amakuru mu mpande zose ikindi naco nuko abamenyesha amakuru bagenda bahura n'ingorane zitandukanye ico nico nanje nagira mvuge ikintu je nyamukuru cyane mbere noshira imbere y'ibindi byose aho mushikiranganje yo bari canke wo bimushikiriza wari we wese hoba ubwigenge ku banyamakuru yego kwigenga ubu bwigenge ico nshatse kuvuga tugenda tubona abanyamakuru kenshi ku muga wabo wo kumenyesha amakuru hariho beshi babigiriramwe ingorane hariho usanga aragiye kurondera inkuru kanaka ngaho nkuko wabivuze ugasanga arakubiswe aragize ingorane zitandukanye twabyumvise ugasanga umumenyesha amakuru yagiye kurondera inkuru hanaha ukamenga arafise amarimite donc umumenyesha amakuru yogira ubwigenge mu kazi kiwe kuko kanatsinda biba bikwiriye kugira ngo buri kintu cyose ari inkuru ibereye uzi umwuga ukayitanga uko wayumvise na cyane atawuhengamiye mu mpande zose wabaje ico nibaza ko ari ku ruhande rwacu ariko hoba ubwigenge kubamenyesha amakuru
ni naco gituma sinzi usanzwe ubizi karatura ifise umenyesha makuru itangwa na sense nico gituma bavuga ati kugira ubu umunyamakuru foko ugana kijya kigo ca leta kikwarujisira hamwe kigwija carte rero nta kindi zofasha twebwe abamenyesha makuru ni kimwe ciza nubwo ngo cyabaye byarabaye neza kuko ubu mumenyesha makuru ahari hose mu Burundi bwose twese dufise ikaratimwe kandi bavuga ati nta citwazo cyo kuvuga ngo naka ngo ari vunduru yagende agiye gukora ibintu vyiwiwe gufuruguta utuntu twiwiwe oya dutegerezwa gukorera hamwe novuga ngo ujya karatizo canke iri kirakora akazi ko gukingira abamenyesha makuru akazi ko kumenya ati ndayihaye umuntu kanaka naho yoba ashaka kugira violence nemuhati ni umunyamakuru ariko hari gashobora kubirenga ashobora kubirenga ko mugabo niyo mpamvu twavuze ati dusabe ubwigenge bukwiye mugabo wayimweretse ndasurinya kuri kakono kantu wayimweretse kugenda gusa ngujanye umutwe gusa ikikuranga mbegi urangwa niki uri arujisera hari apana yanuze ya carte itangwa na televiziyo nibaza ko itagikora kuko iyo yose bikubitiye muri Jakarta barerekana ntuze ikorera ikinyamakuru korera nizerere ntakekiranya ko nyakubaho umushikiranganje agiye kuza ko tuzova ku rundi rugezo na cyane urabona ko twebwe ngaha kuri BTV turi ku rundi rugezo ibijyanye na numérisation turabimetriza dushimira na Satani yadufashije ahamvugira rero n'ibinyemakuru bigenzi byacu hari aya mateleviziyo magenzi yacu dusanga bataraja muri bya numerique nizere ko ntakekeranya ko abanyamakuru bazokora ndazi yuko nawe urabizi ko nk'ubu turiko dukurikira navyo kubisaba umushikiranganje none waruzi ngo ndabifisa abantu nibaze ko abariko baradukurikirana yaba abamenyesha makuru bariko baradukurikirana kuri no saha boheze bakatwandikira yamara no musi ndabona umengo ntibihava bikunda ibintu byo gusoma ikirere kimeze neza ariko bo vyandika no ku musi wejo tukashobora kugira ngo tugire ico tubandanya dushikiriza umushikiranganje kucerekeye n'umwuga wacu dukora umwe wese ku ruhande rwiwe ico yumva umushikiranganje yovuga ati ndakoze kino kintu hama ibintu bihagarare neza na cyane cyane muri rusange nuko dusaba koroherezwa mu kazi muri burya akazi kose imika kaba gafise amategeko akagenga n'ingene kubatsa ku kazi rero mu gihe ukora mu kazi kanaka ufise amategeko ufise n'ingene uwo muga wawe ukwiriye kugenda ni vyiza ko uvyubahiriza uko wawe warabihawe ntihagire uca aza kugira ngo akurengere ikindi naco nari kugenda nasa n'umenga n'usikibagiye ariko nisina bwacibagire cyane ni novuga ngo umushikiranganje mushasha no kuri turamusabye novuga ngo inyigisho zigwizwe kubamenyesha makuru na cyane cyane muri kino gihe kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi tuve muri analogique tuja muri numérique dufise novuga ngo bagaji kwiye kumenyesha makuru ego aho tugeze ni heza mugabo turakwiye hariho twama twiga ko bukiye ko bwije ivyo birakenerwa mu gihe byose na cyane cyane ubu muri kino gihe ko ibintu byarateye imbere ubu hasigara ama television online hasigara ama radio umuntu usanga ugasanga bamwe hari gihe vyigera kuba ngo umumenyesha makuru yarengeye abantu yarengeye iki ukamengo ni ibintu yakoze atazi donc hari akwiye formation yuko ikindi naco arete no kinyibukije television online Facebook YouTube ego zagwiriye kandi n'iryo terambere mbega hoho umushikiranganje afise ko mugambi nyabaki kuri ibintu byo tegutse ni intererano kugira ngo nk'ubu generate turahagaze ngaha okay tugomba kugira televiziyo yitwa ngwiki yitwa Mugisha urikunda ko televiziyo yitwa Mugisha tuzoza turavuza ibyerekanye n'umuzi tuzoza turavuga ibyerekanye n'urukundo uraze ko ari hatari ari byo kurara mu cyane hatari ni byiza tuzoza turavuga ibyerekanye n'urukundo mbega abantu inkundo uko zingana kujya nyene tuzize ni zingahe ndabizi nagira uvuze ngo ni nyinshi ego ni nyinshi ndashaka kugira urukundo ndagukunda kubera dusangiye akazi n'iki n'ibindi byinshi tukagira iyo mpuze mugabo ntaho tuzwi n'ahatoro
leta ntituzi n'ibiki ico gihe nibaza ko uba warenze mika kuko ntiwoza gushinga ikintu kanaka kizotanga wakamakuru kandi uzi biriho ivyo rero nibaza ko amateleviziyo online arahari menshi kandi atari yaho ico ni igikorwa gikomeye umushikiranganje nawe nyene nibaza ko yobirabira kuko ni hahandi ejo tuzosanga hari umuntu ariko aracafuza igihugu ariko aracafuza abene gihugu sinivyo gusa akabura naho abarizwe duca tuza kuri wa mugani ngo wawe ngo aratamba nabi ukarimarima atamba nabi ukarimarima cankwe aragutukisha bajya abantu barashobora kugenda kurondera amakuru bakavuga ati turabanyamakuru umuntu agatanga inkuru kanaka bagaca bayihindura uko atayitana bayihindura ivy'iwabo bigaca bigwa kuri arete ugiye kuzana amakuru ati twarabahaye inkuru byagenze ku byagenze urumva ni uciye uza kubibazwa kubera iki hari uwundi yakoze nabi yajagaye umugani w'abandi nuko yego nibaza ko nkuko nabivuze uwo bafise ikindi yokongera ko iyo bandanya twandikira reka noneho tuje no kuri uyu mushikiranganje azojejwa iby'imico n'akaranga yego ni ambasaderi Ezekiel Nibigira wewe yarasa tubanze tunakeze noneho uyu mushikiranganje agiye guzoturongora mu ego turamwakirije yompi tumwakirije amaboko abiri n'umutima tumwifurize n'ibikorwa byiza nizigiye ko tuzobona hana tugendera no ngaha turamuha ikaze kuri televiziyo kugira ngo aze yirabire ukuntu dukora cyane cyane ikintu kiganiro Be Live Show na Friday Night Show Night Show ariko niyo abari mu ijoro saa yine z'ijoro nta kibazo akazi n'akazi azoza umwanya wari wose sindavyibaza ariko ngaha muri kino kiganiro turamuha ikaze kubyibaza kuko azoba ari ku kazi reka tuje noneho kuri no mushikiranganje uyu nawe mushikiranganje ambassadeur ni ministre des affaires de la communauté est africaine de la jeunesse sport et de la culture tuza guhagarara ko cyane rero kuri kino kintu ugwaruka na sport cyangwa kwinonora imitsi n'akaranga ibi bintu birakomeye akaranga ka leta akaranga kiwanje ndafite ikibazo kuri bino bintu byose mvuga ndahera ku novuga ugwaruka ndibaza ndiwe urumva hari imyaka itararenze bazi ko ugwaruka barengeje imyaka ingare abarengeje imyaka 35 je byose amugara bashika kahandi na 50 acitwa ugwaruka ndavye bona 35 narayishitse oya nturayishitsa waravye wabirabiye he ahandi kuri identity okay reka tubandanye sport nayo ukundiki muri sport ukundiki ndakunda basketball ikindi ndakunda na handball kuko ari byo nakina uri umukinyi wabyo naravyigeze ubu ntibigekunda kuko narababwiye ko narigeze kugira accident narigeze kugira accident ntibinde kuri ko mbandanya nkora amasport ndemere ukundiki mukaranga ko Burundi ukundiki ndakunda indirimbo z'ikirundi amayaya ingoma ivyo rero ni ibintu vya mbere binshira handi hafi ivyo kujya biraja muri kitiri navyo ibintu vyo kujya nkunda jewe agira uvuga ngo mayonnaise oyo si ivyo nani vyo nkunda kuko okay basi injyandundi ukunda nizi ikintu cyo mu Burundi nkunda cyane ndakunda bandaya nanje sindikunda afite nkunda byinshi ndakunda ubugari bw'ibigori kuko ibigori byacu biraryoshe cyane ndakunda ibiharagi ndakunda imyumbati ibijumbu nako ndiyumvira ikintu gisumba ibindi kuko niko ndabura uko no urabura ni ifi vraiment iyo ngaho reka byose biryoheye rimwe biyore byose rero ntacyo wabyumvise ko bihari byose Gerard numvise sinariko nezita kubera ntabizi nako nezita ico nosumbisha ikindi kandi byose biryoheye rimwe ucuvuga ati muri garo rusange ibirimwa ibyororerwa ngayo wacu mu Burundi hari ibintu byiza biryoshe cyane kuko dufise isi ya kanovera ego uyu rero nawe Ezekiel Nibigira wo muzi n'ishusho base n'isura bizaje obizi yego
okay yahora ari ministre nyene des affaires étrangères mugabo ubu reba kibongera ko ubushikiranganji bubiri bundi kwera yararongoye des affaires étrangères mugabo cibongera ko bya East African Community cyangwa East African bakacibongera ko no bushikiranganji navuga ngo bw'ugwaruka n'inkino n'imico kama rero ndazavuga duhere noneho kugwaruka nkuko nabo babitanguriye ko nk'ugwaruka wewe usaba iki umushikiranganji ubona ati muri no myaka agiye kurongora yo dukorera iki nk'ugwaruka ndashobora gusaba nyakubaha umushikiranganji yuko ho gwizwa na cyane cyane ibikorwa by'ugwaruka icyo kintu uvuze naragerageje kukiraba setu ku bajene ba hano mu gisagara ca Bujumbura nagenda biraba ukuntu maire de la ville Fredy Mbonimpa yagerageje kugira ngo afatanye ugwaruka nibazi ko nabo hari ama activité wagiyemwo yazaratunganya bavuga ati tuje gutera ibiti ngaha tuje gusukura isuku ugasanga abajene bariko barubaka baragironka inyigisho byari ibintu biryoshe cyane byari ibintu biryoshe narigeze no kukubona hego ya ndabiri mu ko nanje ndabikunda nkunda Burundi urabizi no Burundi kazi abyishimira ego ikintu rero no nsaba nyakubaha umushikiranganje nuko yogwizana cyane ibikorwa by'ugwaruka agatanga n'inyigisho kugwaruka n'inyigisho kugwaruka kuko inyigisho tuvuze inyigisho ni nyinshi ku ruhande rwanje mbona yo hoba inyigisho nyinshi cyane kugwaruka dufate nk'igirondoka cyamagara meza okay reka je mpagarare inyigisho zo gukunda igihugu gukunda ibigize igihugu gukunda culture yacu kuko turiko turaraba muri kino gihe tugezemwo nk'ugwaruka kenshi turakunda kwibagirwa karanga kacu tugashaka kumera nkuko bana kabameze hari okay natwe dufise ibyiza ngaha mu Burundi byinshi bibereye bikwegana renda yakiti nico gituma birameze gutyanye usanga abantu mengo turiko turibagirwa culture yacu hampande rero y'ibyo turonke n'inyigisho z'ukuntu dushaka kwibesha ego kugira ngo duteze mu buzima bwa misi yose tumenye ukuntu nk'umwana yavukiye hariya dufate ikiriri yumve ko yoshaka kuja kudanaza ibijumbu irengarenga kuko arashaka kuvuka hariya turazi ngaha kwinose ibintu birahindukira akiro truva ejo ari he mukamesa bigaca ntanze example simvuze ngo ni habi oya tuvuge he bisanzwe ugeranije ikiriri canke basi dufate tugasanga ejo ari cendajuru aha ugasanga canke dufate n'umukobwa aragize amahigwe arubatse gwiwe akashagenda kugubaka icendajuru umva biba biri ni ibintu cumengo ubuzima ntibuzo baba bumeze atangura zero apana gutangura zero asubira iwawe kwavuga ati ubuzima subwi wanje urumva harakenewe no kugira ni gusaba ko hoba n'inyigisho kugwaruka na cyane cyane zo kugira ngo tumenye ukuntu twibeshaho muri ibi byacu dufise tumenye kubaho turi bato turi banini ndabivuga uko muri bike dufise muri byinshi dufise tumenye ukuntu tubaho kandi tumenye nuko twobeshaho mika uko se shaka kuba mfise jewe Arlette Mugisha entreprise kanaka akazoba ari jewe ndishaje na marketing w'ibintu byaho hantu akazoba ari jewe ugasanga akazi kose kagaze ku muntu nibaza ko ni waba uri umujene ukikora nkuko ntaco uzoba uri kurakora bisaba ko ni waba ugiriwe amahige ukagira uko gerageza omwe urondere nk'abajene 30 uteze imbere hama muri abo 30 hazorondere uwundi umwe arondere 30 numva ko ubushomeri busha buhagarara mu gihugu numva ko hari inyigisho nyinshi z'akanovera nk'ugwaruka rw'igihugu zikwiye kubaho ego rero nariko navuga ko Ezekiel Nibigira umushikiranganje w'ugwaruka ndetse ajejwe ibyinjira mu Burundi iginjira Burundi mu byerekanye na East African Community akaba ajejwe kandi n'ugwaruka inkino n'imico kama kimwe mu gwaruka ego yobikora ivyo kandi rumva hari byinshi byo gukora ariko je cangaruka rero mu byerekanye kandi na sport mbega sport ni gute yoja ku rundi rugezo haba muri basketball nkuko reka kuri ico cha sport mika ukivuga ikintu cyanibuka n'amasport yabaye muri weekend ikintu nagiye ndabona en fait twebwe hano mu Burundi n'abakinyi bavuye ngaha twagiye turaganira
umuntu afise talent cyangwa afise ingabirano yo kuja muri sport kenshi usanga babibona umengo ujya muntu yarasaze ntakome ariko sport urazi ko ishobora kubeshaho umuntu akaba ubuzima bwiwe bwose atavuga ati ngo ndaja kurondera nze gukora muri BTV nze gukora hehe basi ntitubafise none ama example ni je kuri no saba umushikiranganje bagerageze bateze imbere sport na cyane cyane ngo kuri urugwaruka surtout nk'ubu tugira tuje muri vacances kandi mu Kirundi baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito ni vyiza yuko sport aba bogira nka 80 y'abana ahantu mu ma equipe atandukanye hama bakanamenye yuko sport ari umwuga akaririmbo fresh kariko karanezera abakunzi ba Bilal Show na cyane cyane abari hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bihugu bibanye badukurikirana kungu novuga ngo je narashimye kwa gatanu heze nonse turi kuwa mbere hamwe ya telefone muri kiganiro Friday Light Show ari Cape Town bara telefone mikari gadukurikirana henshi respect cyane na uri hanze y'igihugu ashaka telefona ntangorana ariko ndabona ko mu buhinga bitarakunda dusabe tubandanye nibaze ndagusabe kugira ngo duse n'abasuzera ikiyago canje nawe cuno munsi twari tugeze kubijanye nakaranga n'imico nakaranga mbega yifashe gute byotezwe imbere kandi birushirije uko vyahora gute ahareje canza kuvyerekeranye novuga ngo sport twayihejeje ego sport twayihejeje twasavye yuko byoba nk'umwuga ntibibe byo kugira ngo urukino rwo ariko rwose bibe nk'umwuga ikindi naco nuko tuja muri kitiri tuje muri kitiri tuca dufata bya bindi byose babandi bose bafise amatara atandukanye yego aho twovuga abaririmba abavuza abatamba n'ivyo gute boshigikirwa ibikorwa byabo binovuga ngo ntibyitirirwa abandi kuko twaragiye turabibona yuko hari abaririmbyi ama copyright yagiye arabana basanga umuririmbyi yararushe yaranditse yaragize ikindirimbo kazusanga uwundi muntu kanaka cyangwa rayitiri yashize kuri yego ibyo byama byabaye cyangwa ugasanga je niko ndapanga imistari wanje ndakubara ati je mbimeze kumeze bacugenda ukacubikora ukacubigira copy ukacubikopya voilà rero ibyo novuga ngo droit d'auteur hanini ko yoshinga imizi hano iwacu mu Burundi umugame birahari navuze ko yoshinga barafise shira hamwe Obedeya ifasha abantu bari bo bose harimo gukingira ibintu byabo bakingira ugiye kucandikisha igikorwa cya nkubu nasohoye indirimbo two na Red ndagiye kuyandikisha muri Obedeya aho ibikingiwe nuko duca duhimiriza n'abaririmbyi bacu ko bagirane basoye ikintu bivuze neza ati bobishigikira cyangwa bakabishimangira kuko ndibuka neza ntakekeranya ko hari abaririmbyi benshi usanga bariko baridoga ati burya naho shira hamwe hari umengo hakaba hari utuntu nyene ubu ikindi naco nuko ngerageje kwibuka ico bitwa platform YouTube nifise nta masezerano ifitiye n'igihugu cyacu cy'u Burundi hoba amasezerano kugira ngo abaririmbyi biborohere kugira ngo badandaze umuziki wabo kuko YouTube ntizi igihugu cyacu cy'u Burundi nta masezerano ifitanye nta masezerano bagenzi bacu DJ Rafa na Spoxy mu kiganiro cabo B News barigeze gutumira abamenyesha makuru bagenzi bacu baraza gusigura ukuntu vyogenda ukuntu abanyamuziki bodandaza imiziki yabo haba ku ma platform yose ariko hagarutse cyane ikibazo ca YouTube mbega niko iki kiguma kigaruka YouTube ukuntu ndahemba nuko atamasezerano bafitani hakabaho rero ayo masezerano nyambara leta ashizeko ikintu ciwe YouTube ikamenya ati okay leta zohembwa tuzomuhaya bizogenda uko ndagwa akarorero mu Rwanda ndagwa akarorero muri Tanzania ndagwa akarorero n'ahandi mu bihugu bya Nigeria ugasanga twebwe ntituko tubuze amamega twebwe igiciro cyo gukoresha amamega mu matelefone yacu kiri hasi paporo n'ibindi bihugu byo muri East African Community mugabo gatusanga twebwe ivy'iwacu abiwacu ntibabiraba baca kwiraba ibya Diamond
baje baje kwirabira bya ico ni kibazo abarundi n'abarundi kazi dufise benshi hano ni kubera iki bice bigarukira ngaha nyene mbega twebwe umuziki wacu turiko tuwukora gute cyangwa ibyo turiko turakora ndaguha akarorero n'abajya babumba urabona uramaze kubona abajya abantu babumba ibintu by'ibishushanyo bajya bacapa ibintu bajya nabo baja muri iyi ntuze barimo na karanga ni gute rero nabo babidandaza nukujana hajya muri Palais des Arts cyangwa kujana muri ville ni kujana aha kuri ntuzeya kuja kudandarizaho mbega turiko tubikorera iki nyamba ufata ka video ukagashira kuri YouTube abaza kuraba consult iyo ntuze cyangwa abaza kubi amaviews yose ajako hari n'abaza kukura ubumenyi kuri wewe voilà baza kubikurako bakavuga ati mbega naka uraze gushobora kwigishiriza kuri YouTube ni byinshi umuntu ahora yigira kuri YouTube akamenya nk'ubu akavuga ati arereta arayigisha ibintu by'urukundo iminsi yose kuwa kane abafise ikiganiro cy'urukundo dutegerezwa kumusuiva en direct kuri YouTube bijya bintu byose bica bija mutahi wawe rero niyo mpamvu twogaruka cyane haba ku baririmbyi ega abaririmbyi barafise ubunenge bwabo abakurikirana bafise ubunenge ntiduhagane mbere no ku baririmbyi gusa tuje muri byose muri rusangi abakora zazo zose barakwiye kuguruka amaso akamenya ati iki kintu nego ndagikunda kandi ndagikora mu buryo buri excellent muri excellence te ubwoba uraze gukora ikintu neza ku rwego rwiza dufate nk'iki kirato nambaye nk'umuntu agikora akagikora neza kamera nk'uku cyangwa nk'uku iwawe ukaberwa nk'uku mugabo ntamenyekana ntabwo ati nakagikoze birateye ubwoba kandi hari abantu bakora ibirato bene byiza ntamenyekane ukaja kukimenya uhuriye ngaho muri biro bakaguca ibikonje no cyangwa intuzeya bakugurisha k'amafaranga menshi kamenga cavuye bagifatiye indege cyaje n'undi muntu yagiye kukirangura iwawe mugabo ntakore urumva ni ibintu byinshi tukwiye gukosora na cyane cyane muri bino bintu byo ku bavuga ngo tugenegene mu isi ico baragihakanye kabisa kandi naje kandi ikintu numvikana nabwo ari tugenegene atankomeza biba biri mu tugenegene mengana ibintu byo gufina ariko nukwiteza imbere mujyane n'vy'ugwaruka byose twavuga ababikora n'ugwaruka nyene twarabonye abantu bakora amatelefone igitega sinzi ko baba bamenye abantu bakora telefone twarabonye abantu bakora amaradiyo n'ibindi ugasanga yiyumvire gukora ikintu nta n'undi mu Cibitoke yakoze televiziyo yemeta nk'uko k'iwacu atari muri uyo buryo bwiza mugabo ugasanga arafise ivyiyumviro umuntu ntashigikiwe vyogenda bica bigenda neza ego nibaze ko tuvuze muri bike muri byinshi biriho navuze neza ati ufise ico yoba ariko aradukira kuko no munsi mu buhinga bw'ivyuma ntivyatworoheye kugira ngo dusome ama message yawe turagerageza turabiko ikirere ntabwo cifashe neza ariko aho uherereye urashaka kutwandikira ku munsi w'ejo peut-être ngira bizoba byatorewe umuti tuzoheze dusoma ubutumwa bwawe ari intererano uterera bikarereka gushimira cyangwa kaja kuri YouTube nkejo araza gusanga ku kintu kiganiro akagira ico givuze commentaire yose byose birakunda ndagushimira cyane rero Mikael ubona ushimira ni wewe nkashimira abantu bose badukurikiranye ndabifuriza kugira uwa mbere mwiza n'abanyeshuri bari mu biruhuko abatari bake batanguye akaruhuko no babarira ati ntimuhindure gumiza kuri 106 cyangwa kuri 781 misi yose mugumane natwe guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana ibintu biguma kumwe kabisa biguma biryoshe ngaha kuri tuva mu bwiza tuja mu bundi niko dukora reka rero Mikael ndamushimire kubona agiye aduha ibi byiyumviro bitandukanye nibaze ko byashitse ku nyota byanashitse niyo bija kubera ntitwashaka ko bigarukira twashaka ko bishika iyo bijanye bikwiriye gushika ndagushimira cyane ugira umuhingamo mwiza nibaze ko tukiri kumwe nahataza kuba ari ngaha araza kuba ari ngaha ko hari ibindi z'abari karakora ndi ngaha nyene